Inyuma y'imyaka ine ku igenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2019 aho umuririmbyi Big Farious canke Big Fizzo hamwe na Satubisa Turamabafre bakoze igiteramo c'imbatura mugabo aho bahuriyemo n'umuririmbyi akomoka mu gihugu ca Tanzania ariwe Diamond Platnumz, aho habaye ihiganwa bwa nyuma ya Primusic kuri wa 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023. Primus yongeye kugarukana rino higanwa ariko rizanye abandi ba brand ambassador aribo Estanish, Bface, Double J hamwe na Kiriku, aho aribo bazozunguruka igihugu barondera impano zinyegeje mu baririmbyi ngo babashe gushika hejuru nabo impano zabo zibashe kugaragara. Ariko hakunzwe kwibaza ati mbega Primusic yoba koko irema abastare bashasha, yoba koko izana impano zishasha? Uyu munsi nivyo tugiye kugaruka ko, aho twobanza tugakubitiza amaso inyuma gatoyi ku baririmbyi bagiye baca muri rino higanwa rya Primusic ngo boye gutera imbere, ariko rimwe na rimwe bikaba vyagiye bigorana. Reka tubanze dukubitize amaso gato mu mwaka wa 2012 aho umuririmbyi Niyinzi Jo Lari canke Rarijo yatahukanye bwa mbere rino higanwa rya Primusic ritegurwa n'ikinyobwa ca Primus. Ariko gushika kuri no munsi no muririmbyi Larijo mwamenye cyane mu ndirimbo nka kuri kakagezi n'izindi zagiye guzukundwa, ariko gushika kuri no munsi tukabona yuko impano yiwe yoba isa nk'iyazimye. Abantu bakibaza ati ese byoba vyavuye kuki? Turabigaruka ko uyundi mu bantu bakoze bigashimwa mu myaka iheze, ariko impano yiwe nayo yagiye izima, aho cyane yamenyeye cyane ku ndirimbo yitwa Feelings. Ni umuririmbyi beshi bamenye cyane, nawe akaba yaratahanye Primusic mu mwaka wakurikiyeho umwaka wa 2013 ariwe Pasya Matabaro. Kuri no munsi Pasya Matabaro akaba nawe nyene ibintu by'umuziki bisa nkuko yabishize ku ruhande, akaba ariko yari yaratahanye Primusic yo mu mwaka wa 2013 nyuma yo gukora indirimbo zagiye zikundwa nka Feelings. Abantu benshi bagenda bibaza ati mbega koko uno muririmbyi kazoza kiwe nakahe? Ariko nawe inyuma yisoka z'indirimbo nkeyi mu mwaka wa 2015 impano yiwe ikaba yarazimye burundu. Gushika kuri no munsi akaba atanumwe ashobora kumenya ivyiwe. Mu mwaka wakurikiyeho umwaka wa 2014 Christian Ninteretse canke Jean-Marie Christian Ninteretse nawe yatahukanye ihiganwa rya Primusic ryari ribaye ku ncuro igira gatatu kuvuga ku mwaka wa 2012, 14 na 19. Ariko nawe nyene impano yiwe gushika kuri no munsi tukaba tubona yuko isa ni yazimiye, kuko uno muririmbyi Christian Ninteretse kuri ubu abarizo mu gihugu cy'u Rwanda ahakora za karaoke. Ariko inyuma yuko haciye ibibazo bitandukanye muri kino gihugu cy'u Burundi, Primusic yongeye kugaruka mu mwaka wa 2019 aho ryatahukanye ubwa mbere umukobwa ariwe Tetero Lorette, atahana n'amafaranga yasana yari yigije ko kabiri ko yabandi baronka, aho wewe yarose imiliyoni zishika 25. Kwibutse yuko Primusic ya mbere umuririmbyi yabaye wa mbere yari yatahanye miliyoni zishika 10, Primusic ya kabiri n'iya gatatu naho umuririmbyi wa mbere akaba yaratahanye imiliyoni zishika 15. Ariko kuri ubu kugenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2023 ikinyobwa cha Primus kiri kumwe na brand ambassador nkuko twababwiye Estanish, Bface on the floor, Kiriku hamwe na Double J bamenyesheje yuko umuntu azotahana ihiganwa rya Primusic azotahana
uwa mbere miliyoni 30, uwa kabiri miliyoni 15, naho uwa gatatu miliyoni 5. Ni irino higanwa rya Primusic rigira inshuro ya gatanu rizoba ribaye mu gihe abahoze bari aba brand ambassador ku ya mbere ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane bose basa n'abakuweho, aribo bari Big Fizzo hamwe na Satubisa turamabafre. Ariko hagati aho twokwibutsa yuko mu mwaka w'2022 Primus yongeye kugaruka ubwo hahimbazwa neza na neza imyaka 20 iheze 60 iheze Uburundi bwikukiye, aho bazanye ikindi gisa na event cyiswe Tagata na Primus canke Primus Star. Ariko aha abaririmbyi batandukanye bagenda bigaragaza bakoresheje umuziki wa live, aho bagenda bakoresha impano zabo. Abantu rero bakomeje kwibaza ati mbega ni kubera iki boba bakuyeho abastar bahora bakomeye aribo Satubi hamwe na Big Farious bagakugwa ku rutonde rw'abantu bazoherekeza ikinyobwa ca Primus, aho bazobagiye kurondera impano nyuma yuko bano baririmbyi ubwabo nabo tuzi yuko babikora neza. Ariko hari bamwe n'abandi bagenda berekana yuko ikinyobwa ca Primus cifuza kuronka impano shasha, aho ndetse n'icivugo cakuweho. Ndabibutsa yuko ubwa mbere icivugo ca Primusic yari ingabirano yacu ni gukuza gwawe, ingabirano yacu ni gukuza gwawe, naho kuri ubu icivuga akaba ari ingabirano yawe n'amateka yawe. Bivuze rero yuko kuri ubu bakeneye kurondera izindi tara canke gukuza izindi tara zari zisanzwe zinyegeje. Ariko umuntu ashobora kwibaza ati ese koko gutahukana Primusic yoba ariyo shimikiro yo gufanikisha canke yo gutera imbere mu muziki wawe? Reka tubane tugabigarukaho gatoya. Twibutse yuko mu mwaka w'2012 ihiganwa ryatahanywe n'umuririmbyi Niyinzi Jolari, naho mu mwaka wa 2014 ngo tubigarutse ko na 13 yari Pasia Matabaro, mu 2014 yari Christian Ninteretse. Abo bose kuri ubu kuri scene musicale y'u Burundi nta numwe dushobora kubona. Imvo yoba ari iyahe? Cambere nuko bano baririmbyi uko ari bose ndetse n'uyu Tetelo Lolette nuko beshi batahukanye ano mahiganwa batari basanzwe baririmba, eka ndetse n'abari basanzwe baririmba nta gushikikirwa bari bafise. Ibi ubwavyo ntibamenya icari cyo umuziki. Tubanze kubitiza akajisho gatoyi nko mu gihugu cy'u Rwanda, aho umuririmbyi yitwa Bwiza nawe yatahukanye ibijanye n'amahiganwa nkaya biciye muri Kikas Music. Ibi uno muririmbyi amaze gutahana ino higanwa rya Kikas Music, Bwiza kuri ubu numwe mu baririmbyi bakomakomeye cyane kubera yuko yaciye aguma afashwa inyuma. Ariko ibi bikaba bitandukanye na hano iwacu muri Primusic, kuko uritahanye baguha miliyoni baca wigira kuri koza ubwaryo, aho atagushigikirwa kurengejeho kugaragara. Ibi ni navyo mpamvu tubona abaririmbyi benshi bamaze gutahukana ano mahiganwa bose baca bazima muri scene musicale. Twavuga nka Rarijo wewe yashimye kwigira muri sinema. Christian Ninteretse yigiriye mu Rwanda nyuma yuko 2015 habaye imvururu. Tetelo Lolette akaba ari mu Bushinwa, yaciye agenda kwibandaniza amashure, naho Pasia Matabaro akaba yaciye yirenganira agana mu gihugu ca Canada. Kuri ubu bose akaba atanumwe tubona ari muri scene musicale vyuzuye. Ibi byo kutongera gushigikirwa ngo hakogwe amasezerano y'ugubafasha basi nko muri production canke akazoza barafashwa nko mu korerwa amasanamu muri ayo mafaranga baba bakoze, nivyo bituma zino mpano
zatahukanye primusic zigenda akayoyongo. Ibi akaba ari byo bituma rero bano bastar aribo bari basanzwe bamenyereye umuziki bongera kuguma bagaragara muri scene musicale, aho kuri ubu Satubi na Big Fizzo baguma bari kwisonga mu muziki w'u Burundi. Nikanda bashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro cacu. Ndabasaba mugire subscribe nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muzose murayaronkera